Ishirahamwe ryo kuvuza abakozi ba leta Mutuelle de la fonction publique ryaratunganije inama ku baserukira abanywanyi ba Mutuelle, abaserukira abakozi n'abakoresha hamwe n'abasanzwe bakorana na Mutuelle mu kuvuza abakozi. Intumbero y'iyo nama kwari kumenyesha abanywanyi ba Mutuelle ibikorwa Mutuelle de la fonction publique ikora nk'uko bishikirizwa n'umuyobozi mukuru wa Mutuelle Sylvie Nzeyimana. Intumbero y'ico kiganiro kwari ukumenyesha abo baserukira imigwi itandukanye y'abanywanyi ba Mutuelle nabo dusanzwe dukorana ibikorwa nyamukuru Mutuelle ikora. Twaganiriye ku bijanye n'ingene Mutuelle itunganijwe, turaganira ingene Mutuelle ivuza abanywanyi bayo, turaganira n'ingene Mutuelle yegeranya uburyo abanywanyi batanga hamwe n'ingene uburyo ubwo buryo bukoreshwa mu kuvuza abanywanyi ba Mutuelle. Twashimikiye hanini kuco novuga caractère social ya Mutuelle ariyo yo kuvuzanya. Ivyo twabigize kuko tumaze kumva hariho abantu abanywanyi bamwe bidoga bavuga bati mbega none jewe ko ntagwara nkaba nama ntanga amafaranga ku kwezi none amafaranga yanje ajahe. Twaberetse ko umunywanyi wa Mutuelle agwara kenshi canke afise ingwara ngendanwa zidakira avuzwa hakoreshejwe uburyo bwinshi. Ubwo buryo akaba atari uburyo yashoboye kuzaratanga kuri zya cotisation akotiza beni cotisation mukoresha mukotiriza. Twaberetse ko uwo munywanyi akenera uburyo bwinshi kugira avuzwe akoresha amafaranga arihwa n'abandi kumbure bagwara gake canke atangwara ngendanwa bafise. Ikindi twaganiriye ni kijanye n'ingene abakoresha bamwe mu kukotiriza abakozi badakurikiza ingene itegeko risanzwe rivuga ibijanye n'ingene cotisation ziharugwa. Twaberetse itegeko ribivuga uko rimeze, turabereka mbere ko hariho n'ibihano bishobora kuba ku muntu adakotirije neza umukozi wiwe. Ikindi twaganiriye cane n'abasanzwe badufasha mu kuvura abanywanyi bacu, aha novuga nk'abarongoye ibitaro. Twaganiriye ku ingene amafacture yabo arihwa. Twaberetse ko twokorera hamwe twese tugafashanya kugira ngo iyo bavuye abantu amafacture yabo azaranyaruka ashikire Mutuelle kugira ngo Mutuelle nayo ishobore kubariha kugira ngo nabo bashobore kubandanya batunganya ibikorwa vyabo bitabagoye mu kuronka uburyo bakoresha. Umwunganizi w'umushikiranganje ajejwe gushigikirana yamenyesheje ko leta ishima intambwe Mutuelle igezeko mu gushira ibisata vyayo ku buhinga bwa none. Abagiye barafata amajambo barashima muri rusangi ukuntu Mutuelle ikora, bagasaba ko ibiganiro nk'ivyo vyotunganywa no mu gihugu hagati kugira ngo abanywanyi bari mu ntara bamenye ingene Mutuelle ikora. Naho biruko barasaba gukosora amakosa mwamwe ahora yibonekeza muri Mutuelle. Umuyobozi mukuru wa Mutuelle yarabahumurije abamenyesha ko bariko baragerageza guheraheza ibijanye n'ubuhinga bwa none gutyo amakosa nkayo ntazasubire kwibonekeza.